Mbega kugira amafaranga menshi y'ivyo babizana ingwara? Akenshi wihweze hirya no hino mu kibano aho usanga ahantu tubaye hirya no hino hatandukanye, iyo kenshi wihweze ukunda gusanga ingwara zikomakomeye, ndavuga ingwara z'imitima, ingwara za diabete, ingwara za gute n'izindi ngwara nyinshi zitandukanye, amafyigo n'ibindi. Akenshi izo ngwara iyo wihweje neza ukunda gusanga ari ingwara usanga zifise abantu bitwa yuko batunze, bafise amafaranga menshi, ni ukuvuga akenshi baba baravuye mu bukene. Ego ntituvuze yuko izi ngwara zoba zidafata n'abantu bakenye, ariko akenshi ku rugero rwinshi ukunda gusanga izo ngwara akenshi zifise abantu batunze. Ikibazo rero abantu benshi tukunda kwibaza ni iki: mbega ingwara zoba ziterwa n'amafaranga menshi? Mbega amafaranga menshi arashobora gutera ingwara? Bigenda gute kugira ngo umuntu yisange afise ingwara zikomakomeye mu gihe aba ayasanzwe afise amafaranga menshi? Tubahaye ikaze kuri kiganiro cy'uno munsi, mukora subscribe ukiri mushasha, ntiwibagire ku active notification kugira buri munsi ko dushira ko video uzuba wa mbere mu kuronka notification yuko dushije ko ikiganiro. Ubu munsi rero twaguteguriye ibintu byinshi bitandukanye byaba bituma umuntu ashobora kugwara ingwara iyo asanzwe afise amafaranga menshi, bivanye n'imyifatire afise canke se bivanye n'amafaranga afise, bigatuma amagara yiwe aja mu kaga, naho abafise amafaranga agasanga abayeho nabi na nabi, mbere na bimwe mu byo yari yararondeye ntibikunde uko ashobora kubyihereza ku mvo z'uko aba yafashe nabi amafaranga abasanzwe afise, akakoresha ukutariko akisanga yishize mu ngorane. Bimwe mu bintu bituma umuntu iyo yabaye umugwizatunga akenshi ukunda gusanga yafashwe n'ingwara, cyane ingwara zidakira, izo bita maladie chronique, biba bigoye ko zikira, za diabete, ingwara z'umutima, ingwara za gute n'izindi. Akenshi usanga byavuye ku bintu by'ibifungurwa. Bo hava wibaza ati mbega bigenda gute kugira umuntu ashobore kugira iyo ngorane yo kugwara izo ngwara bivuye kuba asanzwe abaho neza afise amafaranga? Mu buzima tubayemo umubiri wacu uragoye, ni kenshi uba ufise inyota, ubona muri stock hari ikinyobwa runaka ngo ucime umubiri wawe kandi usanzwe ugifise. Ni ukuvuga ibi binyobwa dukunda naho biba biryoshe, birimo amasukari menshi, turavuga ibinyobwa biba bimeze nk'amafanta, birimo amasukari menshi, ibiyeri, ibindi byinshi bitandukanye, yewe twavuga n'izi nzoga zikorerwa mu Burundi n'ahandi. Izi nzoga usanga zirimo ibintu byinshi by'amasukari, kandi ndetse n'ibi binyobwa n'abantu b'abakristo nabyone usanga birimo amasukari menshi, amafanta n'ibindi. Ibyo rero akenshi iyo wamaze kugera ku iterambere ufise amafaranga, akenshi ntiwiyima ikintu ukibona, kuko biba bitangaje iyo wiyemenyereje buri munsi ugasanga unywa nk'ifanta zirenga 5 ku munsi cyangwa se zirenga 3. Ibyo ushobora kubikora ukiri umwana muto cyangwa se uri uwundi muntu ufise ibindi biro, ugasanga umubiri wawe wawuremereje ibintu birenze gose utanapimwe, gutyo ugasanga wa mubiri wacu twawuhaye ibintu ndashoboye kujera. Nico kimwe iyo mpamvu akenshi abenshi kunda gusanga barabyibushe gose, babyibuha kubera baba bariye ibintu byinshi bitandukanye biba bifise amagarama menshi cyangwa se amaproteine n'amagaliside menshi. Ibyo rero bigeze mu mubiri wacu birashobora kugenda ugasanga umubiri biranananiye kuwukontrola, ugatangura kugira ingorane. Umuntu yafise amafaranga akenshi biramugora kugenda n'amaguru, kubera umuntu afise amafaranga ababona yuko ibibazo byose bishoboka yabikemuye. Akenshi afata umuduga cyangwa se agafata imoto mu kwipakiza, cyangwa se ugasanga afise umuduga we wagenderamo. Aho rero ndavuga yuko aba yakonsomye bya bintu yabiriye mu gatondo cyangwa se mu wundi mwanya, bigaca bimugora yuko yonakora siporo kugira ashobore kugabanya ibyo bintu. Akenshi rero ibivanye nuko baba bafise ubuzi bwinshi butandukanye, hari aho usanga bataronka umwanya unakwiye wo kuba bokora siporo cyangwa se biyiteho. Akenshi ukunda gusanga bagize ingorane nyinshi zitandukanye, bikabananira kugira amagara yabo neza. Ibi bintu akenshi dukunda kurya inyama, ugasanga uzirya inshuro nyinshi zitandukanye. Inyama ni nziza, ziraryoshe kandi ziraryoshe kuri table kuri zifungura n'umuryango, ariko zirakunda guteza ingorane cyane kuko abazirya ari nyinshi akenshi zibatera ingorane za gute. Ibyo byose rero bigaca bitangura kuzana ingorane, ugasanga umuntu ntamerewe neza mu magara yiwe. Ibi bintu by'amafiriti abantu bakunda kurya, ibintu by'amafromage, ibintu by'amata ari très concentré nk'amare France n'ibindi, ibintu by'ivyayi birenze, ibyo byose ni ibintu akenshi ukunda gusanga birimo amasukari menshi. Iyo ukunda kubirya mu gatondo, ku mugoroba no mw'ijoro, akenshi ushobora kugukwegera ingwara mu mubiri wawe.
niyo mpamvu kenshi abaganga dukonsiya kuza turabifungura ku rugero twigerera kugira ntibishobore guteza ingorane umubiri w'iwacu. Abaganga ni kenshi bama batoye abantu bafise nk'ingwara ya diabete, cyane cyane ingwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri, bakababaza ati mbe mu buzima bwayo musanzwe mubaho gute, bahejeje gusigura ingwara baba basanzwe bafise, bakisanga abo bantu bagiye barafungura ibintu birimo amasukari menshi ku rugero rwo hejuru, ugasanga bikwegeye ingorane amagara yabo. Kandi mu buzima tubayemo ingwara nizo zisanzwe ziteje ingorane muri iyi si, aho akenshi usanga hariho ingwara ugwara rimwe mugabo ugasanga ihamagaye izindi. Nk'iyo urwaye ingwara ya diabete akenshi irahamagara ingwara y'umutima araronge uko hahera iminsi myinshi, ugasanga iyo ngwara yongeye guhamagara ingwara nayo y'amafyigo. Gutyo izo ngwara akenshi iyo zikukoraniye ko usanga amagara yawe agenda asinzikara uko bukeye nuko bwije. Rero biba byoroshe yuko umuntu asanzwe afise amafaranga menshi ashobora guhura n'izo ngwara kumvo zuko ikintu cyose yifuza gufungura. Hariho na byinshi benshi usanga abantu batazi biba biri mu alimentation, na cyane cyane ibintu biba byarakorewe mu nganda zitandukanye bigahingurwa n'abahinga bo hanze, usanga bisosa gose ugasanga birimo intungamubiri nyinshi zirenze. Ibyo rero umubiri wowe ntubyafukira nk'ibintu byiza, kuko biragera yaho bikaba uburozi mu mibiri yacu, bigatangura gukereya ibintu by'ingwara. Kumva zuko rero umuntu aba afise amafaranga agura ico yifuza, agafata ico yifuza, icayi ashije mu kayi k'isukari agashiramo isukari yose yishakiye, gutyo bikamunanira gukontrola umubiri wiwe, rimwe na rimwe rero ugasanga byakweze ingorane. Ibyo byose rero umuti wo kubitora n'uwahe, naho uwoba ufise amafaranga menshi, yumvire ku magara yawe. Ibyo ufungura cyangwa se ibyo ufata ubifate ku rugero, wirinde amasukari menshi. Isukari iraryoshe mugabo iri mu kintu kimwe gikwegera akaga umubiri w'iwacu iyo dukunda kuyifungura ku rugero rurenze, kuko hariho ingorane nyinshi ushobora gutera mu mubiri wacu, harimo n'iyo ngwara ijanye n'ibyo bya diabete. Inyama ni nziza, nibyo turazikunda, ariko na zone iyo uzijya ku rugero rwo hejuru ukazamaho buri munsi zirashobora kuguteza ingorane. Hamwe izo ngorane zo kugenda imitsi y'umuntu ikaziba, bigatangura gutuma amaraso y'umuntu abura uko atambuka mu mubiri, vyento bigatuma umuntu atangura kurwara ingwara z'umutima n'ibindi bibazo. Ibyo byose ni ibintu bigasanga byamukwegeye ingorane. Kimwe rero n'ibi bintu byo kurya amafiriti kubera ajya amavuta umuntu aba yariye y'amakoto, akaguma ayarya kenshi katandukanye, ni byiza biraryoshe, ariko nabyone birakunda gukwega ingorane nyinshi mu mubiri, bigatuma umuntu atangura kugira ingwara z'imitsi n'izindi. Ikindi rero ikintu twokora, tuza turirinda turikingira, na cyane cyane ibi bintu biri mu maproduit biba byahinguwe, tukabifungura ku rugero ruri hasi. Ntitubone turonse amafaranga ngo duce twikwegera gufungura ibyo kurya bikorewe mu nganda gusa, ahubwo ni ibyo kurya bya kirundi cyangwa se kinyarwanda tubandanye tuyifungura. Kandi tubandanye dukunda gufungura ibintu by'ibiboga, ibintu bituma umubiri wacu umera neza, ibintu by'ivyamwa. Ibyo byose bizotuma amagara yacu amera neza. Kandi ntitwibagire gukora siporo. Burya kenshi nimba mukunda kwihweza abantu, umuntu yakuze akora siporo mu buzima bwe agakora siporo, ufashe umuntu w'imyaka 60 yakuze akora siporo n'umuntu w'imyaka 60 atigeze akora siporo, abantu kabashira hamwe ntibasaza ku rugero rumwe, kubera agasiporo karatuma umubiri w'umuntu umera neza, kagakingira ingwara, kagatuma umererwa neza. Kandi ikindi kintu gihambaye ukwiye kumenya, iyo ugwaye ntukihutire buri kanya kose kuguma ufata imiti yo kwa muganga. Nama nababwiye kubyigwa byose dushisha ngaha, akenshi iyo umuntu yamenyereje umubiri wiwe ikintu, umubiri urakimenyera. Niyo mpamvu iyo ukunda gufata imiti uko wishakiye, umubiri wawe wa muri febre. Iyo haje kakagwara gaca gatuma abasoda bawe batsindwa, ukumva urarembye ugaca ufata wa muti. Niyo mpamvu yakubwira yuko akantu kose ugwaye simpaka uca ufata umuti. Ego ugwaye ni byiza kuja kwa muganga, ariko ibintu byo kubandanya wivura ikintu kije cyose ugasufata umuti si byiza. Nibeze rero yuko uyu munsi twayaze neza, mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, mukore commentaire, musangize ikiganiro abandi bantu batashoboye kuza hano kugira bakibone bamenye ibyo tuvuga kuri runo rubuga rwacu. Mwakoze rero mwese twabanye, naho utaha tuganira ku zindi ngingo. Kuri mikoro yari Parfait Nzeyimana.